muri kahise warozi ko uyu munsi hariho ibintu abantu benshi twizera canke bizera baza ngo ni imigenzo Kristo canke imigenzo yo kubahiriza Uwiteka, kumbe ni imigenzo asizweho n'umuntu. God have mercy upon us. Uyu munsi ndakubwira ko byerekeye umusaraba abantu benshi bizera yuko ari ikimenyetso cyo gukingirwa. Abantu benshi bayambara ku mubiri, abantu bakisha ku masengero, abantu bakisha no kumva z'abapfuye, abatizera Imana cyangwa Uwiteka. Anyways, turabandanije. So waruzi yuko hariho ubwoko bw'imisaraba itatu, ariko uyu munsi umusaraba ukoreshwa ngo watowe na nyina wa Constantino Helena mu mwaka wa 326. Ababa nchi banashitse ku minsi irenganye, murazi uwo Helena ari n'uwo Constantino ari wo basengekwa Mana. Let's continue, tubandanye. Yeah. So bivuga yuko Helena ari we yatoye ngo umusaraba, ngo uwo umucunguzi wacu yabambwe ko ngo hanyuma n'umunsi ukabukoreshwa nk'ikimenyetso cyo gucungurwa canke kwikingira. Abantu benshi bacambara nk'imisaraba, bavuga ngo bikingiye amadayimoni, bikingiye ibirozi, bikingiye ibiki, ivyo vyose n'ububeshi. Constantino avuga yuko ngo yahawe imbono ngo abona umusaraba hehe muzuba Imana zuba. Basi amaze kuri umusaraba muzuba ngo abwirwa ngo ugenda ku rugamba kandi ngo uzotsinda. By'ukuri yaragiye ku rugamba aratsinda, atahana intsinzi. Kuva ico gihe yaciye byaciye vyinjira mu bigenzo ko nabwiye mu cyo gihenganye yakoze ishoka byose iyorobeka ngo abe umukristo, yinjiza imigenzo ya gipagani ayinjiza hehe mw'itorero y'abizera ubukuri. Niko byagenze. So izo mbono ntawe ko ari ukuri, ariko kuko yafise agenda, yafise umugambi ashaka gushikako, byagenze uko. None Bibiliya yo yigisha iki kuvyerekeye kino kintu? Yes, hari ahantu havuga umusaraba, hari n'ahandi hantu havuga igiti. Let's rewind a bit. Mbega muri kahise iyo umuntu akoze ikibi, akoze ikosa, babahana gute, byagenda gute? Kangusomera ku bise Illustration World Encyclopedia. Haravuga ngo there is no scriptural authority to substantiate the view generally held that the cross is a Christian symbolic. Ngo nta kintu nakimwe cyane yuko ngo ivyo bintu bizaza yuko ngo umusaraba ari ikimenyetso cy'ubukristo, ngo naho hari nta cyane na kimwe kibishigikira. Jesus Christ did not give such indication. Yeshua ubwiwe ntatanze ikimenyetso nk'ico, and his apostle never did. N'abigishwa biwe ntavyo bakoze. We usually think of the cross as a symbol of Christ and Christianity, but actually crosses were used long before Christ was killed on the cross, as it mentioned. Bivuze yuko ngo abantu bose baza yuko ngo umusaraba ngo ari ikimenyetso ca Kristo canke ngo c'ubukristo, ngo ari ko umusaraba barakoreshwa n'imbere yuko Yeshua abambwa ku musaraba, ko abantu benshi bagirane bayivuga muri kino gihe. None Bibiliya ivuga iki kuvyerekeye ico kintu? Reka turabe ibintu tubwira mu majambo make. All right, I have a note for you right there. This is the note. Okay, so hariho vyabonye bino bintu. Wa mbere ni Petero avuga yuko ngo yari cabona abona ngo Yeshua abambwa kuki ku giti. Aho ubisoma mu Vyakozwe 5:33-32 canke Vyakozwe 20:38-40 canke Petero wa mbere 2:21-24. Paul bavuga ngo yabibonye nawe ko Yeshua yabambwe ku giti, aho ni mu Vyakozwe n'intumwa 13:26-30. Muri kahise abayuda babamba uyu muntu akoze ikosa bamubamba ku giti. Umwami mutabona ibintu byinshi byagiye bikuba gutyo. Akarorero n'umusura mu Vyakozwe 1:22-23 tabona inkuru yuko umuntu akoze ikosa bamubamba hehe ku giti. Yoshua nawe ubwo yaravyivugiye mu gitabo cyo 8 n'igitabo cyo 10 yuko abantu bakoze ibyaha babambwa ku giti. Uyu munsi rero abantu benshi bakoresha ibintu byazanywe mu itorero n'abaroma canke n'abasengerwamana. Ikibazo cyakiza mbere nuko uyu munsi umuntu apfuye bamushira ku musaraba kandi ataniza n'uhoraho. Bisigura iki? Sinzi
ndababwira. Okay, aha navuze mu ncamake. Nyimba ushaka kuno cigwa cagurwa, ndagusabe wandike muri comment uvuga uti agura kino cigwa, hanyuma ndakibagurire, ndabaha imirongo ikwiye, ndabereke na kahise kuno byagenda, ni uko abayuda bakora mu gihe umuntu akoze ikosa. Buke yuko abayuda gito aribo kandi bagizene babambishije umwana uhoraho. Muri kahise rero byari bimeze gutyo. Munsi niba wambara umusaraba, wambara umenya yuko ntaho ufite n'isano n'urupfu rw'umucunguzi. Curse is everyone that hangeth on a cross. So umusaraba ni kivume mu ncamake. Niba utene wambara nk'ikintu cyo kwikinga kandi ari muri cyo kivume. Aho byanditse muri Bibiliya. Anyways, keneye kumenya byinshi kuri ico kigwa, andika muri comment, tuzogisubiramo tucagure byimbitse. Mukobere mwese muri kahise tuzimo byinshi kandi tukiga byinshi. Kora subscribe, like and share.